projet yanje yitwa Big Jota Company. Tukaba dukora donc en matière fabriquée en cuir canke en perle. Wanabitanguye 2019 gusa bikaba vyari bimeze nabi cane. Akarusho cambere coco nuko mu gihe ntari bwo nshobore kuronka uburyo bwoshobora kuva muri paeje, nuko bwa mbere bwobwo nta kibanza umuntu arafise akoreramwo canke ibikoresho bikwiye, kandi n'akazi ico gihe karabura kuko umuntu ntiyari bwashobore kumenyekana. Mugabo kuva umuntu ashoboye kuburonka, akarusho kari nta kazi umuntu ashobora kubura, ikindi naco umuntu ashoboye kumenyekana cane aragera kure aho bigeze. Ubwa mbere ntarawuronka turashobora gusanga umuntu kubera nyene tuba afise uburyo bukwiye canke n'abakiriya bataba bari ikirenga, umuntu ashobora gukora nk'ibirato bitatu ku munsi. Mugabo uyu munsi umuntu ashobora kubera ibirato dukora biba bitandukanye, ari biba biri simple n'ibindi biba bigoye. Mugabo mwenema umuntu ashobora gukora nk'ibirato nefu. Bwa mbere ntaronka umutahe wa paeje, nta mukozi n'umwe nakoresha. Mugabo kuva aho ndawuronkeye ndakoresha abakozi babiri n'abandi donc nka pike mu gihe ibintu biba vyabaye vyinshi cane.